Yes bakunzi bacu ba Kibonobono Media n'abakunzi bacu ba Kibonobono Oil turarumgije mwese bivanye n'umuntu wese aherereye twovuga mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umuntu wese ahari ariko aradukurikirana nkuko bisanzwe bimenyereye ni ya YouTube yanyu canke rwarubuga rwanyu rwa Kibonobono Media rusanzwe rubashikiriza abantu bose bariko baragenda bakora imigambi itandukanye y'iterambere na cyane nga mu gihugu cacu cy'u Burundi n'ahandi hose hatandukanye aho tugenda tubashikiriza ibikorwa biba biriko biragenda biranguka na cyane abari mu iterambere. Hano rero ni muri Kibonobono Media aho dusanzwe turiko turagenda dushika kure ahatandukanye mu bijanye n'igitegwa c'ikibonobono dusanzwe dufise imbere twashize imbere turiko turagenda turima mu Burundi bwacu bwose aho turiko turagenda mu ntara zacu zose z'igihugu tugenda tumenyekanisha canke tuvuga ivy'umugambi wa Kibonobono. Aha rero tuvugana turi muri province canke intara ya Makamba, commune ni Nyanzarake, turiko turagenda tubibashikiriza aho Kibonobono Oil yari yagendeye muri province ya Makamba, intara ya Makamba muri commune Nyanzarake, hanyuma ni muri umutumba Mubimbi, Rubindi ni muri zone Mukungu, aho tugenda turiko twari twaje dushika kuri commune Nyanzarake kugira ngo twugururira naho ibikorwa canke duhashireho biro yo kugira ngo abanywanyi bacu bose bari muri Makamba canke bari muri kano karere kose ka Nyanzarake tuze dushobore kubakira bitagoranye. Rero nkuko mubibona hano kuri kamera turi kumwe nabo twagendeye hano ku mutumba wa Rubindi aho twaje kugira ngo kumbore batubwire kuko ntabo twabamenyeshe bamenye umugambi wacu biciye ku marezo sociaux aho bagiye babimenya. Ndabonamwo umuntu umwe hano yambaye ijire, reka duhere kuri we afise micro hano tumubaze mwitwa gute akazina? Ego ego murakoze cyane. Nyakubahwa Charles Batazira Tayiro, wewe uyu mugambi wa Kibonobono wawumvise biciye hehe, wawumenye gute, vyakugendekeye gute kugira ngo ube mu mugambi w'abantu kumbore utari bwabone, byagenze gute kugira ngo wowe wisange uri muri uno mugambi? Je natangwe kwibona nciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Ego hama ico gitegwa nsanga nesanzwe ndakibona mu kibano. Ego Rero nca niko ndumviriza igikorwa cacu nca numva nigitegwa nje ku amazi bwa mbere, numva nigitegwa kivamwo ibintu byinshi bigize ubuzima bw'igihugu. Numva ndagikunze nca numva none akirima, nca numva none acigisha n'abandi badafise ububasha bwo kuja ku mbuga ngurukanabumenyi. Gatonye aho nyene ni woba wibuka ukwezi canke wowe waramenyeyeho uno mugambi igihe wabibona ku mbuga ngurukanabumenyi canke nindese wowe warabonye ku mbuga ngurukanabumenyi ariko aravuga uwo mugambi? Kuko muri Kibonobono Oil hasanzwe hari abantu benshi bariko baravuga uno mugambi na cyane ko tumaze kuba benshi mu gihugu cacu cyose cy'u Burundi. Mbega mwavyumvise mubibonye kuri izo mbuga ngurukanabumenyi mubibonanye bande? Hoba hari mu kwezi kwa ryari? Ni hari mu ntango y'ukwezi kwa gatatu umwaka nyene. Ego narabonyemo witwa Ildefonse ariko arabisigura. Ego ndabona witwa David. Ego ariko arabisigura. Uriya Batazira Kibonobono. Ego bavuga kari we mushefu. Nuko ndabona ubundi arabisigura yitwa Ekonia. Bavuga Ekoni. N'ubundi bavuga yitwa Claire. Ego abo rero nakunda kubabona mu biganiro byinshi. Rero ico gituma naciye mvuga nti kana jewe mbe mu barimyi bico Kibonobono. Ego murakoze cyane, murumvise uwo mugambi murabibonye. Umenga ntihenze Ildefonse yo toba twari mu ntara ya Ruyigi. Ego uramaze kumva uwo mugambi wowe uri Makamba, Ildefonse ari mu Ruyigi. Ni giki cakwijeje canke wumva waciye wumva ko ibintu wumviye ku mbuga ngurukanabumenyi bwa mbere? Kandi Ildefonse muri abo bantu bose hari n'umuntu numwe mwari muzinanye mwo yoba yararimwe? Muri abo bantu bose hari n'umwe tuzinanye. Yaba na Ildefonse ni mwari muzinanye? Hanyuma bice bigenda gute kugira ngo ubemwo, waciye uronka gute contact canke nimero zabo bantu kugira ngo mushobore kubamwo hanyuma mukababaza n'ingene mworiha iyo mitahe? Bariko rabicisha ku mbuga ngurukanabumenyi. Ego bariko
ndabisigura hariho indirimbo numvise ihayagiza kirya giterwa ego rero hepfo baca bandika ngo ufise ico abaza yoca telefona kuri izi nomero ego gaca ziza hasi benshi ndazitelefonako ndazitelefonyeko aca hitaba witwa bwira acarambaza aho mba ndamubwira amarira aratangura arambwira byinshi muri ibyo cyane ndabikunze nje ntangura kuvyigisha abandi bene gihugu bo muri komine ya Nyanzarake. Urakoze cyane reka manze mbaze kumbure ndaza ku hari ico dushobora kugaruka kubabazaho mpera akamikro uwo mumama muri kumwe ngaho tumubaze nawe kumbure akazina muvyeyi akazina nitwa Kabura Rosette ego Kabura Rosette tubahe mba ku mutumba wa Rubindi zone Mukungu komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Murakoze cyane none mbega namwe tubabaze gato mwoba mwamenye gute uno mugambi wa Kibonobono? Umugambi wa Kibonobono jewe twariko turaganira na Charles yego acarambwira ko noba nzi ikibonobono icarico ansanze ahantu ndiko ndakora hanyuma ncamvuga ati mpora ndacumva kuko navyumva uko mu mashamba byarakunda kuba biriho tukanabikinisha ati rero kijya kirina kamaro ndamwegera duca turaganira arambwira ingene ico kibonobono kimeze n'umugambi kigezeko n'ivyiza biri muri ico kibonobono arabinyigisha gose arabinyereka acarandukira n'amafoto yavyo narabonyemwo uwitwa David ariko arasigura ikibonobono rero nanje maze kugikunda maze kumva n'umugambi wavyo ncanegera abene gihugu turi kumwe kugira ngo narwe twifatanye n'abariko barema ico kibonobono. Murakoze cyane reka kumbure mu mpera ka micro uwundi muri kumwe kumbure hari kabazo dushaka gushobora kuza kugaruka kubabaza ndabona no mu mama hano twicara yicaye hano mwitwa bande mubahehe mubahangaha akazina kanje nitwa Furaha Jacqueline ego nkabamba ngaha mu Rubindi ego uyu mugambi wa Kibonobono mwawumvise gute mwawumenye gute? Umugambi wa Kibonobono jewe nawubwiye Rosette ego hanyuma arambwiye ati bocha tugenderwa n'umushitsi azoza kwigisha izo nyigisho z'ico gitego hanyuma rero amaze gushika ngaha yatwigishije twumva biratuguye neza tuca twinjira muri ico gitego. Murakoze mpera ka mikro uriya mu mama ari hariya hirya ndabona no mu mama vyibushingira ngo kumbure ngaha ko ari ku kiyaga ashaka kutubwira ibijanye n'agakeke ibintu nk'ivyo amahoro cyane muvyeyi muri amahoro ego me mwitwa bande Mane Rakiza Floride ego mwebwe uyu mugambi w'Ikibonobono mwawumenye gute? Je umugambi wa Kibonobono uwo Kabura Rosette niwe abimbwiye ashana cembu wa mbere mu kubikunda mbere je nije mbere nabaye nimero ya mbere gutanga amahera. Okay murakoze cyane hanyuma numvise neza yuko ukabura uyu muvyeyi ari ngaha hagati umenga mwebwe mwese apare yuko yowe ku ruhande guko yoba yabibwiwe n'ujya Charles ko nawe yagiye akansensibiliza abandi mumpera ka microphone gatonyi ikintu maza ndamubaze muvyeyi wewe umaze kumva Charles akubwiye uno mugambi ni iki cagusunikiye kumva wobwira abandi bene gihugu ku bantu tarabona abantu tazi na cyane yuko ndabona umenga abantu kenshi nkangaha tuba tubaye ngaha nituvuga ko tuba dusuzuguye ariko abantu baba nk'abantu umenga ni ndongozi canke n'ikindi iki urashobora kwikanga kuvuga ati no muntu yamara iyo bari ndongozi kanaka mwoba wari umukuru w'umutumba kugira ngo urarike abantu canke wowe wariki kugira ngo wumve ni iki cagusunikiye kumva wahamagarira abantu b'abarundi abene gihugu ngaha kubahamagara mu mugambi ubwiwe wo batazira Tayiro Charles kandi Charles nawe nyene yaboniye ku matelefone abo bantu ntabarabona yabumvise ku matelefone cyo bari giki cyo bacara bahamagariye kumbure guhamagara abandi bene gihugu icyatumye mpamagara bene gihugu kugira ngo twumvirize tuje muri uwo mugambi yego Charles amaze kumbwira ingene umugambi umeze narumvise ko uwo mugambi wa mu buzima ubuzima ku bene gihugu mu buzima bwa misosi ingene twobaho n'ingene numva uwo duteza imbere naho naciye numva nti reka mpamagara bene gihugu hama Charles azi vyinshi adusigurire hama twumve amaze kudusigurira na bene gihugu bashe bavyakira nkama nico catumye ninjira muri uwo mugambi nkegera bene gihugu kugira ngo dufatanye urugendo. Yego murakoze mugabo umenga turenganya twumvise ngo uri umukuru w'umutumba woba uri mu bajya bacamanza bo ku mutumba nivyo cyane jewe ndi wa kabiri mu bahuza bo ku mutumba rero nk'umuhuza aho urumva vyaca byoroha yuko ushobora guhamagarira abene igihugu
bakumva ati kumbure n'indongozi niyo iri kiratubwira kwinjira muri no migambi reka kumbure natwe kumbure ngira ngo dushobore kuba muri uwo mugambi maze kuvyumva narabegeranije kandi nababwiye bacu bavyakira neza kuko barabona ko ndi waho nyene ivyo basanzwe banzi ivyo ndababwira ko bashobora kubona ko no bafise aho nabikuye yego hanyuma mpera akamikro Charles icyatumye cyompa n'inguvu nyinshi kugira ngo nshishikare nigisha n'abandi bwa mbere bwo nabonye ko ibi bintu byabereye ku mugaragaro haraje impapuro turazibona zivuye kwa buramatari zivuye kwa misanteri cyo tubona ko bya bintu biri mu kuri rero nubwo bamwe bari bafise yuko batazi uburyo bwabo iyo buzoja cyo tubona yuko uburyo budashobora kuzimira kuko hari indongozi rero ariko arigisha hari kuri Rompwe ya Nyanzarake ariko arigisha yarigishije ubumaro bwishi dutoshobora kuvuga ubunyengo tubuheze tutabwanditse bw'ico giterwa nja bukamazi rero abene gihugu bari bahari baratahuye baryohewe bivanye n'ubumaro bwishi yasiguye bico bituma abantu benshi bifuza ko mu gatasi bazokirima gose bivanye nuko igihe carengeranye ubu ni bwobwo bari guca batangura kirima ubunyene mpera mikro uwo mu mama nawe tumubaze mama turaje hano ejo umenga igihe David yarari hariya anye mwari Nyanzarake Charles atubwiye umenga nawe no banarakubonye yego niyo nawe uno musi canke aho wabonye David ni giki wakunze canke wa mwamwumvanye na cane mwakunze mu byo mwamwumvanye David aho yashika hariya muri Rompwe Nyanzarake canke aho twashika hano tubasanze hano kuri no mutumba wa Rubindi cewe ico namushimye eji Nyanzarake yaratubwiye aca kanini hanini arya amavuta nawe nyene je yaramfite yarangiriye akamaro kubera nkivyumvise nyene nacenda yagura je nataye kuyagura mbere yego kandi yarigije inyigisho nyinshi kandi nziza zibereye abantu mbere je naguma ndababana batagisivero yego ejo ntibanakoze abantu kubaduga abandi bamanuka ejo baguma bahagara baryohewe n'uwo mugambi yego ino munsi nahaje ngaha aho biciye by'ubunyura kuko abantu benshi ngaha bari bazi yuko bamwe ko arabiba canke baba abantu nyene ngo bahese ko kuri ahantu hakunda kuza abantu benshi bitwaza ibintu nk'ivyo mugabo ko yishikiye ngaha ndabizi abantu turaryohewe turanezerewe kandi ni nkuko n'abandi n'umunsi ndabizi saa 10:12 tuzadufisa amahera arenga nk'umiliyoni kwa twanduye hanyene n'umunsi murakoze cyane mpera umutware wacu ngaha muvyeyi nawe kumbure ni giki mwakunze canke mwakunze uyo David ujya mu chef David mwabugumye mubona kuri izo mbuga ngurukana bumenyi mwamwumvanye uwo David avuga canke mwakunze mu byo yavuze canke mwamwumvanye byose ariko aravuga cotuma kumbure babene gihugu mwatubwira n'abatari bwavyumve byo tuma mubahimiriza kugira ngo binjire mu ico twakunze kuri David amaze gushika muri twebwe akadusigurira twumvise yuko uwo mugambi ari umugambi w'akamaro kubene gihugu dusanzwe dufise amikoro make narijya dusanzwe turi mu bukene budasanzwe twumva ko ari umugambi ubandanya kandi tubanda nitwarima ico kibonobono cyane tukakigwiza ubuzima bwacu buzotera butera imbere kuko ari umugambi urimo uburyo bwishi kandi ico gitego ivyo vyamwa bigurwa amafaranga menshi kandi azoshobora kudushikira twebwe abene gihugu tuzati ko turakiri mu bwambere avuze ati mwebwe ni murime hanyuma umwimbo mu inyungu y'amafaranga ati n'imitahe mwatanze muzomuke muratanga muzoyronkera ku inyungu kuko izo biri kwirakora aho rero twe tuvyumvise narijya dusanzwe tubayeho buke twaryohewe cyane kuko yabidusiguriye nawe nyene agwanya abantu b'abensikoro bakunda kwiba abantu ati yamara uwo mugambi si wo mu ntara imwe canke intara zibiri ni w'igihugu cose kandi mu n'abategetsi batandukanye abari hanze y'ibihugu ati bari muri uwo mugambi twaciye tubona yuko natwe muri uwo mugambi tusigara inyuma arico twamushimiye cyane kuko yatubwiye aduhishuka ko umugambi ari uw'akamaro mera mikro uyu mama muri kumwe ngaha nawe mama wowe umengejo narakubonye aho yarari Nyanzarake muri Rompwe
Ego, mu byo niho nari. wumvanye uwo mushefu David mwabona guhongira ngo sinzi wowe bari barakweretse kuri WhatsApp wowe waramubonye Oya. ngo mubone n'ifoto basi na gatonye nawe nabonye kwe ejo ryabaye irya mbere umubonye ryabaye irya mbere ndamubona nuno munsi ni irya mbere umubonye hano ku mutumba wa Rubindi Eh, none ni giki wewe wumvanye uwo David washimye canke co gutuma ukumbure uhamagarira n'abandi ngaha yaba abarovyi aho hepfo ku kiyaga abandi bantu ngaha batandukanye haruguru bose jewe icyo namwumvanye umugambi mwiza w'igiterwa cy'ikibonobono bivanye n'ingene mbona ubuzima bugenda buratugora ngaha yego numva ni umugambi mwiza ni umugambi w'iterambere hanyuma mbere ngaha jewe mwantebeye ngo nze gusasibiriza mu bandi banywanyi kugira bisuka ari benshi nimugire mugende kuko hanyuma tuze kwigisha abandi kugira uwo mugambi bawuyemere bawumve neza ni umugambi mwiza kwera byanje kwera aha ntibiriwe aha ntibigiye suru uvyumvise ivyo ayo ni make bakubwiye gutanga umugambi 2012 naho wowe warimbiye ati no mugambi aho uyu mugambi si ibintu by'uburofa baje kugira ngo begeranye amahera mu bene gihugu canke wavuze ati hoya 2012 kubitanga nta ruhombo rurimo mu gihe ari umugambi mwiza canke nasiguriwe neza no bitanga cyumvise 12 natanguye ndakanguka kuko aha haca ibintu byinshi mu mashirahamwe atandukanye hanyuma maze kubona uyu nawe dusanzwe tumenyeranye Sharire tumuzi keshi ariko mbonye haje Sharire nkabona nta wundi muntu ntazi nagenda yatanguye ndagiye amakenga ariko amakenga yaraheze bivanye n'inyigisho atanze hanyuma amahera 2012 rero dusiguriye neza nabitahuye ndabitaye kuko n'umunsi ngaha nziza cyane mbere kunyigisho muduhaye bafashe gukoma amashi tubakomera amashi aho muri kumwe ngaha niterambere bose hanyuma rero ni iterambere kuri twese hanyuma n'ukuri inyigisho maduhaye ni nziza kandi byatuguye neza twese sinzi mu mitima y'abandi ariko je numva ari sawa mbere umenga n'inyungu y'ikibonobono nza nayirose jewe uza wayibonye deja aho gusa nimugire mugende nze kwigisha abandi kugira ngo n'umuzi turana amahera menshi sawa murakoze cyane menshi cyane inyakubahwa Charles wewe umugambi w'ikibonobono ngaha mu hana mwegereye ibigazi n'ibiki murazi ingene ibigazi bitanga umusaruro wowe bivanye nuko ubona umugambi w'ikibonobono mu myaka 5 ubona umugambi w'ikibonobono uzobumeze gute mu myaka 5 iri imbere umugambi w'ikibonobono je ndiko ndaraba wosumba ikigazi kuko ico kibonobono ndagiteye mu mezi 4 5 ntangura gusarura ariko ikigazi ndagiteye ni mpaka mu myaka 4 5 umva rero w'ikigazi azoza gushikirwa jewe nza nararose inyungu kugwiza inshuro zirenga 80 yego nico gituma rero igiterwa cikibonobono nzocijukira cane kandi nzocigisha n'abandi bacijukire gose ni igiterwa gituma umuntu atabaruka n'ingoga kuko mu mezi 5 utangura kurya amafaranga ikiro 5,000 rero wateye umurima wawe David gihe ariko arigisha yaravuze ko uteye hegitari 2 ushobora kwimburira amafaranga na 2,200,000 mugabo aho rero ni mu mezi guhera mu mezi 5 ariko uwikigazi ntabaratangura nta no kwegereza mpaka imyaka 4 5 kwiyindi hatangura gutangura atani kigazi kiba kiriko kiriyumvira ingene kitoza kiba kiranafata no hasi oya ariko ikibonobono mba ntanguye gufungura n'umuryango wanje yego kandi ikindi gira kabiri navuze ntanze umutahe 2012 mba ntanze umutahe uzuzana inyungu yego naho noba ntakiriho abana bo gwanje n'umuryango baramenya ati data yaratanze 2012 arafise matricule ashobora kugenda kuraba inyungu bayabonetse mu mwaka yego ico rero wowe ubona ko kibonobono mu myaka 5 iri imbere hano inyanzarake abantu bose bazoba barinje muri kibonobono bazoba batanguza baragura ama parcelle ahantu hazimbye mu bisagara kubera ko basizimwe 2012 gusa bagashiramwe hari akavuga ati reka dukore n'ubundi hari ibintu muranumva ngo nibibangarura binywa bikagira gute bigahera ukagenda ukayasorora kiretse gushiramwe 2012 ugategura kazoza kawe
neza ni giki wobwira nk'abantu ushobora gusanga umubwiye umugambi nk'uyu yumva ko azokunguka mu myaka 5 canke 2 iri imbere ubona uhamagarira abarundi kubumva umubwiye ati ngo muri no mugambi winjiremwo uzokuzanira inyungu kuri babandi baba bashaka inyungu zinyarutse zihuse ni giki wobahanura canke wobahamagariramwo nabo ubwabo ahubwo yaba ari bishoboka je ku bwanje iyi ntara ya Makamba mengano izunguruka yose nigisha abene igihugu kugira ngo umugambi bawumve kuko n'umugambi unyaruka ego ni umugambi unyaruka mu mezi 5 umuntu abatanguye gufungura ahakanye niho aramezi 6 ego rero nariko niyumvira ko yaba ari bishoboka uno musi nyene na cangenda mu ntara yose ya Makamba nsanzwe mbamwo ego abene igihugu bose nkabibumvisha mu myaka 5 aho uzoba tanguye gutera ikigazi mu myaka 5 kira muntu wese azoba amaze gushika kugura iparasera canke yakwiye muri kibonobono canke akagura imoto yo kwinguruza y'imiliyoni 8 hanyuma agategura kazoza abanyeshuri bagasoma bakiga na kaminuza bakayiga bivanye nuko yarimye kibonobono mera microphone umuvyeyi wacu umuhuza nga nk'umuhuza nk'umutwari hano ku mutumba ni giki wohanura abandi ba mama canke wobwira abandi ba mama bari ngaha kuri no mutumba ndetse n'abandi bose murongoye kukijanye na kibonobono wobahanura canke ukabahamagarira tuno hamagarira abamama cyane kugira ngo binjire mu mugambi nuko ibitewa byose turima atagishobora gutanga umwimbu nk'ico kibonobono uko umugambi ikibonobono numvise amafaranga gitanga urinze nk'hegitari nawo urimo hegitari 5 z'imyumbati ntushobora kuronka amafaranga ava mu hegitari muri kibonobono kandi imyumbati hajya bitwara imyaka myinshi imyumbati kandi itwara imyaka myinshi cyatuma kumbure babene gihugu mwatubwira n'abatari bwavyumve byo tuma mubahimiriza kugira ngo binjire mu no mugambi icyo twakunze kuri David amaze kudushika mu twebwe akadusigurira umvise yuko uwo mugambi ari umugambi w'akamaro bene gihugu dusanzwe dufise amikoro make ari rya dusanzwe turi mu bukene budasanzwe twumva ko ari umugambi ubandanya kandi tubanda nitwarima ico kibonobono cyane tukakigwiza ubuzima bwacu buzotera butera imbere kuko ari umugambi urimo uburyo bwishi kandi ico gitego ibyo byamwa bigurwa amafaranga menshi kandi azoshobora kudushikira twebwe abene igihugu tuzati ko turakiri mu kambe avuze ati mwebwe ni murime hanyuma umwimbo mu ronke inyungu y'amafaranga ati nimitahe mwatanze muzo muratanga muzeronkera ko inyungu ubizo biri kwirakora aho rwo tuvyumvise narije dusanzwe tubayeho buke baryohewe cyane uko yabidusiguriye nawe nyene agwanya abantu b'abayensikiro bakunda kwiba abantu yamara uwo mugambi si wo mu ntara imwe canke intara zibiri w'igihugu cose kandi mu n'abategetsi batandukanye abari hanze y'ibihugu ati bari muri uwo mugambi baciye tubona yuko narwe muri uwo mugambi tusigara inyuma aricyo twamushimiye cyane kuko yatubwiye aduhishuka ko umugambi ari uw'akamaro kuri WhatsApp waramubonye ngo umubone n'ifoto base na gatonyi nabonye ejo ryabaye rya mbere umubonye nuno musi ni rya mbere umubonye hano ku mutumba wa Rubindi none ni giki wewe wumvanye uwo David washimye canke cyo gutuma ukumbure uhamagarira n'abandi ngaha yaba barovyi aho hepfo ku kiyaga abandi bantu ngaha batandukanye haruguru bose jewe icyo namwumvanye umugambi mwiza igiterwa cy'ikibonobono bivanye n'ingene mbona ubuzima bugenda buratugora ngaha yego numva ni umugambi mwiza ni umugambi w'iterambere hanyuma rero ni iterambere kuri twese hanyuma no kuri inyigisho mwaduhaye ni nziza kandi byatuguye neza twese sinzi mu mitima y'abandi ariko je numva ari sawa ambere umengo n'inyungu y'ikibonobono nza nayirose jewe uzo wayibonye deja wamaze kubona ngire mugende nze kwigisha abandi kugira ngo n'umuzi turana amahera menshi sawa murakoze cyane inyakubahwa Charles wewe umugambi w'ikibonobono ngaha uhamagarira abarundi kubumva umubwiye ati ngo muri no mugambi winjiremwo uzokuzanira inyungu kuri babandi baba bashaka inyungu zinyarutse zihuse ni giki wobahanura canke wobahamagariramwo nabo ubwabo ahubwo yaba ari bishoboka
jewe ku bwanje iyi ntara ya Makamba mengano izunguka yose yigisha abenegihugu kugira ngo umugambi bawumve kuko n'umugambi unyaruka yego ni umugambi unyaruka mu mezi 5 umuntu abatanguye gufungura ahakanye niho aramezi 6 yego rero nariko niyumvira ko yaba ari bishoboka uno musi nyene na cangenda mu ntara yose ya Makamba sanzwe mbamwe yego abenegihugu bose nkabumvisha mu myaka 5 aho uzoba tanguye gutera ikigazi mu myaka 5 kira muntu wese azoba amaze gushika kugura parasera canke wari mu kibonobono yakwiye muri kibonobono canke akagura imoto yo kwinguruza y'imiliyoni 8 hanyuma agategura kazoza abanyeshuri bagasoma bakiga na kaminuza bakayiga bivanye nuko yarimye kibonobono mira mikrofone umubyeyi wacu umuhuza nk'umuhuza nk'umutwari hano ku mutumba ni giki wohanura abandi bamama canke wobwira abandi bamama bari ngaha ikibonobono yego ubwo umugambi ikibonobono numvise amafaranga gitanga urinde nk'hegitari nawe urima hegitari 5 z'imyumbati ushobora kuronka amafaranga ava mu hegitari imwe ikibonobono kandi imyumbati hajya bitwara imyaka myinshi nayo imyumbati kandi itwara imyaka myinshi kandi urakurikirana mu mwaka umwe urumva ko umuntu azoba yamaze kubona aho yishikana kuko ni ikintu cimbuka hanyuma mbere nka jewe nibera mu nzu y'ivyatsi ndazi ko nzoba nabitaye mu mwaka umwe nzoba namaze kugura amabati hanyuma rero nta kindi nobahanura ni ukwita y'iryo terambere y'uburimi kibonobono kugira twiteze imbere n'umuryango wacu turiko turasaza tuzowusige heza murakoze abana banje ntaho mfise ndabaziganiriza ariko kubera muzanye uwo mugambi w'ikibonobono nk'ubu nta naho mfise notera ico kigazi kubera ikigazi muga ico kibonobono nzogenda nkota ahantu nimba ari aho 20-30 hanyuma ntera ico kibonobono kuko nazoba ari hato kuko nta muntu wokotera utera ikigazi muri ico kubona muga ico kibonobono nzokota aho no habura sinzobura aho nkota hegereye amazi uko numvise barakivomera nk'umuci hanyuma ndagitere hanyuma niyo kigeze kwerura naho urumva swenda mukotera uwo muntu ndagitera urumva niyo naguma ndagitera abana banje bazobaho n'amashi bazoyiga mbere bamwe banatsinda gambi wunguka n'ingoga yego umva nicyo tuma umuntu yowurutira kurima turabashimiye cyane twavuga yuko by'ukuri twasanze ari abantu batahura kandi bumva iby'iterambere na cane yuko babona ati by'ukuri twege turi ngaha hantu turabona neza yuko uno mugambi uje kugira ngo kumbure utuziganirize cyangwa udutegurire kazoza yaba ku ruvyaro rwacu n'abazodukomoka ko bose tubashimire cyane mama ndagushimire Share ndagushimire nawe kumbure kuba mwatwakiriye hano n'ukuntu kumbure wabaye umwizigirwa mu banywanyi kugira ngo bashobore kwakira amafaranga yabo hanyuma nabo bakakwizera bakavuga ati by'ukuri turamuzi neza ko Charles atoshobora kuduhenda nawe mama tugushimire nk'umuhuza hano wavuze ati yamara twijukira uno mugambi nizera neza yuko ngira ngo n'abandi bose ku manama mugiye kuzohora mubakoresha nabajya bafise nk'utumanza mufise ukuntu mubatunganiriza munababwira ati yamara ni mwinje no mu mugambi w'ikibonobono uyu yatubwiye neza yuko ngira ngo ashaduheza ngaha acagenda agira gute agenda kubwira abandi tugushimire cyane mama murakoze cyane rero mwebwe mwese mwariko muradukurikirana twizere neza yuko mugiye guhamagarira abandi bose abano muri haba hano kuri no mutumba muri komine ndetse no mu ntara ko kumbure mugiye guhamagarira abandi bose mugende hajya kuri biro aho dusanzwe dukorera ngaho Nyanzarake kujya kabiri kugira ngo babakire babatunganiriza abandi bose aho bari batandukanye bamenye ko ngaho Nyanzarake hariho ibiro twahasize ihari ndetse aba imbuto canka amavuta y'ikibonobono nkuko bababwiye ko afise akamaro kanini ni mwebwe muzogaruka gushingira intahe abandi kuko nabonye mwo muri benshi muri ko murayagura muravuta kugira ngo mugende kuyakoresha murakoze cyane ndetse munabwire bari abandi bantu bose kugira ngo baze binjire mu no mugambi murakoze cyane